Accès à la justice à tous. 3 campagnes de descente sur terrain pour constat des lieux et exécution des jugements ont été également. Mu ntumbero yo gutunganiriza abenegihugu harakozwe ingendo zitatu mu gihugu hagati kugira ngo twirabire ingene vyifashe hamwe no gushira mu ngiro imanza zaciwe. Imanza 3,384 zarizwe, nazo imanza 19,116 zari zimaze gucibwa zarashizwe mu ngiro. Abahuza bo ku mitumba baragiyeho bakaba bajejwe gutunganiriza abanyagihugu biciye mu mwumvikano, bakaba bakwiye igihugu cose, bose bakaba bangana 40,000, bakaba batuma hagabanuka imanza zari zarabaye ndanse mu masentare y'intango. Sentare idasanzwe y'amatongo n'ayandi matungo ikaba yaraciye imanza zigera ku 274 kuzigera 300 zari zitegekanijwe. Iyo sentare idasanzwe yaragaruye muri leta amatongo angana na hegitare 54 yari yarigaruriwe n'abantu. Ku bijanye n'abapfunzwe, harakozwe ibikorwa bijanye no kugabanya abantu bari mu mabohero. Gutyo abantu 1,786 bari bafunzwe vy'agategekanyo ku vyaha bito bito bararekuwe babanje kwemera kuriha ivyo bononye. Abanyororo bari bamaze gucirirwa umunyororo bangana 200 bararekuwe. Kuri ivyo hiyongerako ibikorwa vyo kwinjiza amafaranga vyatunganijwe n'amabohero mu ntumbero yo gutegura abanyororo gusubira mu buzima busanzwe. Ceci pour lutter contre l'oisiveté des détenus et les préparer à la réinsertion. Ainsi, les travaux